Capital Center ni umuvyeyi wa Capital Sound hamwe na Iseke Film. Mere kuri Capital Center. Capital cyo twita umugwa mukuru. Hama center ni ihuriro. Mu gutora iryo zina nuko mu gicapo dufise ibikorwa vya Capital Center azoba ari ibikorwa bihuza abantu bihuza wanashaka igihugu canke igisagara ku buryo iryo huriro ry'ivyo bikorwa bizoca biserura bya bintu bizofasha abantu. Hanyuma tuvuge Capital Sound. Capital Sound tuba tugomvye kuba specific. Tuba tugiye kudondora. Rero tuvuze Capital Center abari muzingi wagutse. Mugabo mu bikorwa Capital Center harimo igikorwa ca Capital Sound. Ama sound ni bifatanye n'ijwi, bifatanye n'umuziki, bifatanye n'indirimbo. Tuba turi muri ivyo. Ningene ico gisata kica gifasha abanyamuziki. Hanyuma Iseke Film filime n'amareresa ama Iseke n'inyoni isanzwe ihari yitwa Iseke. Ego. Iri zina Iseke rikomoka muri vuga ryo guseka. Rivuga cyane kunda gukoreshwa mu Cibitoke hegeranye no Rwanda. Ego guseka. Aho mu Kirundi twese twotahora ari gutwenga. Hanyuma mu bigize iyo nyoni itwenga hari ico ibonye. Ntishobora guseka ata kintu kisekeje. Ntishobora gutwenga. Rero kubera ko turi muri entertainment. Mu entertainment harimo igice cyo kuratira abantu. Harimo igice cyaho abantu baruhuka. Hari igice cyaho abantu basamara. Gusamara mugabo biba bifise ikintu biko biratera. Kandi ni mu buryosi bw'iratiro. Rero twebwe kubera ko dukoresha uburyo twakwita buca ahantu abantu baraba barorera dukoresheje réseaux sociaux. No kuvuga twavomye aho mu kwerekana yuko filme za Iseke nyene igihe uziravye mu buryo bumwe canke ubundi uratwenga uranezerwa uriga n'ibindi bintu byinshi. Rero naho hantu twita ibikorwa byacu umunezero wacu no kubona hari nka filme twakoze abariko barayirorera bumva baguwe neza barongowe na filme bumve yuko ari ahantu vraiment nimba yatanze umwanya wiwe minota 30 yumve yuko atawutereye ubusa mu buryo bumwe n'ubundi intumbero ya RRS yahashitswe ko kuri we kandi ari kuruhuka arashoboye kuruhuka mu mutwe nibikorwa dukine ku muryango muri rusange ushobora kubikurikirana yaba umwana yaba umuyabaga yaba ukuze yaba bageze mu bigero yaba bariko barakukuruka basaza bakumva yuko bashobora kurabira hamwe igikorwa ca Iseke kandi umumo wese mu butandukane bwiwe agashobora kuhakura ikimufasha. Twebwe ntabagira neza dufise ibikorwa bikorera kogwa n'abarundi. Twebwe tugereranywa n'abarimyi aho umurimyi afunga umukanda hama gasohora imbuto akoresheje uburyo bwego mu mufuko mugafise cizere yuko gusohora imbuto kwiwe ushobora kuzomuzanira ibirengeye ivyo yabivye. Ubwo buryo tuko turakoramo kuvana uburyo bwacu yaba jewe nk'userukira Iseke Film hano mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi dukorana batari mu gihugu cy'u Burundi mugabo b'abarundi twese dushira ingufu zacu hamwe kugira ngo dushobore gukora ibijya mubona tuko turakora. Mwibuke kandi Iseke Film ntabwo ari izina ry'umuntu. Ntabwo hari umuntu uzawumva ngo ni company ya naka ngo ya naka. Iseke Film Capital Center Capital Sound ni company ni bikorwa by'abantu nka Claude manager ariko aserva ariko akorera ico kintu na team yose na staff dufise dukorana tuko turakorera ico kintu hama ico kintu kirahari kugira ngo kiramure urungano rw'abarundi bashobora gukina ku rwego national no ku rwego international. Twashira imbere inoti nka twebwe twaba duhinduye turiko turaje turi kumwe sukuvuga ko tudakenerera inoti muga turizera yuko ibikorwa dukora nivyaba ari bikorwa byiza
kandi bifasha bizozana umwimbo naho nakina ntegeza gutahura philosophy y'abakinyi naho ntashobora kuyobora sukuvuga ko ibyo bijyana nk'abanda bitahura ibyo byose mugabo kugira ubimenye no kuba ufise ubumenye muri byo ikivugo kivuga giti Capro Center where hard work pays off Nurimi rw'icongereza Capro Center nagisiguye hanyuma where hard work pays off mu kirundi cacu ndagisobanura mu buryo bubiri where hard work ubwa mbere aho gukora cyane pays off biriha iyo umuntu ariko akorera muri Iseke Film agakorana inkomezi n'ubuhizi ivyo bintu ni ngombwa bimurihe inkomezi n'ubuhizi ni ngombwa bimurihe kandi tuvuze kuriha is in terms of money aronkiki exactly yungukiki atwariki mu muryango ariko ava he yatanguye gukorera Iseke Film muri no mwaka nimba tumaranye umwaka imyaka ageze hehe mugabe bavyavuye mu gukora cyane haba harimo kwitanga haba harimo gukora ibintu byiza excellence ivyo bica binshikana kuri aspect ya kabiri aho ibikorwa byiza byivugira tuvuze aho ibikorwa byiza mbega muri film twakoze by'ukuri filme y'amateka apana ibi bintu twe twiha amanota cyangwa ugasanga tuko turi comparinga n'abantu oya igikorwa ubwacu civugiye no majambo umuntu ariko avuga Iseke Film ntayivuze kubera amajambo bamubwiye yaravye igikorwa aravuga ati Iseke Film iri kwirakora irahari kandi igikorwa cyayo ni ciza abasohoye ino film urabona nimba yariyo makuru azoba ariko aravuga ngo aho hanze cyo tuzoba twaheshije film tuvise principe abatukurikirana bazogomba bayirabe igikorwa cyose kije kizoba gifise ikintu cisangije kandi kitari ku rwego kw'icahavuye mu gihe tuzoba tugikora iyi filme y'uno munsi iyeje isa niyi bazogomba bitubwire muri commentaire tugeze kuri filme ya gatanu ya gatandatu izoba iruti ya gatanu iyindwi izoba iruti ya gatandatu because we are moving haracariho gushaka kuba jewe ni muri essence yaho umuntu ashaka gufata lovola ashaka kuba we rero hamande ko vyiyumvamo akaca koresha ingufu zose zishoboka kuri ivyo bintu bibeho mugabo diko nagirihe na kimwe igiti kimwe cagize kibira Capro Center where hard work pays off. Kwanzike neza na neza tugaruka muri domaine nubwo tutataye cyane twakomeje kuvuga mu mvugo yanyu humvikanamwe ikintu cyitwa Capro Center hazamo Capitol Sound hagarutsemo na Iseke Films bino bintu bitatu bitandukanira murakoze cyane Capro Center ni umuvyeyi wa Capro Sound hamwe na Iseke Film mere kuri Capro Center Capital cyo twita umugwa mukuru hama center ni ihuriro mu gutora iryo zina nuko mu gicapo dufise ibikorwa vya Capitol Center azoba ari ibikorwa bihuza abantu bihuza wanashaka igihugu canke igisagara ku buryo iryo huriro ry'ivyo bikorwa bizoca biserura bya bintu bizofasha abantu rero tuvuze Capro Center mu gicapo twebwe tuba dufise na ni ikintu kiko kirakora gihuza ibintu n'abantu ni ikintu kiko kirakora kira ahantu hashobora guhurira abantu batandukanye tuvuge ibihugu bitandukanye tuvuge ibisagara bitandukanye canke aho twokwita mu gisagara kanaka majambo ya Bibiliya afasha ivyo mejeje kuvuga ni kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa yego
rero ibikorwa vya Capital Center bigereranywa n'ibikorwa biba biri ahantu hataramuye haboneka hihuriro ry'abantu ku buryo abantu bahahuriye baharonkera n'ibishobora kubafasha ibikorwa tuzoba two turakora. Iyo ni Capital Center. Hanyuma tuvuge Capital Sound. Capital Sound tuba tugombye kuba specific. Tuba tugiye kuja murambabari mwavyumvise nko kwishami niko twovuga tuba tugiye kudondora. Rero tuvuze Capital Center abari muzingi wagutse mugabo mu bikorwa Capital Center harimo igikorwa ca Capital Sound. Ama sound ni bifatanye n'ijwi, bifatanye n'umuziki, bifatanye n'indirimbo. Tuba turi muri ivyo ningene ico gisata kica gifasha abanyamuziki abamaze gukurikirana ibiganiro bya Capital Sound baramaze kubona ko du promoting aba artist ba gospel music kugira ngo baronke aho bashobora kwerekanira impano zabo usi bakamenya ko bahari kandi bashoboye gukora kugira ngo n'igihe batuba bafise ibyo kubashigikira haboneka bashobora kubashigikira. Hanyuma n'ibindi rero bizoza tuciyumvira. Hanyuma Iseke film n'amarere sama Iseke ni nyoni. Iyo nyoni tuyise Iseke canke twayitira Iseke biva hehe? Ni nyoni nimwe mwayibatije uko kuntu kubera ko mugize neza muhise muyishurikira na gwava ndababaza. Nimwe mu mazina yamenyekanye hano mu gisata ca cinema ariko uwari wese aba yumva kavugitse neza ariko ntiyumve insiguro. Ni nyoni mwabatije muyita Iseke? Ni nyoni isanzwe ihari yitwa Iseke. Iri zina Iseke rikomoka muri vuga ryo guseka. Ndivuga cyane kunda gukoreshwa mu Cibitoke hegeranye no Rwanda. Aho mu Kirundi twese twotahora ari gutwenga. Hanyuma mu bigize iyo nyoni itwenga hari ico ibonye. Ntishobora guseka atakintu kisekeje. Ntishobora gutwenga atakintu itwengeje. Inyoni iratangaje bisigura ngo ntabwo nubwo itwenga ntigumire kiratwenga. Itwenga hari impamvu. Rero kubera ko turi muri entertainment. Entertainment harimo igice cyo kuratira abantu. Harimo igice c'abantu baruhuka. Hari igice c'abantu basamara. Gusamara mugabo biba bifise ikintu biko biratera. Kandi ni mu buryosi bw'iratiro. Rero twebwe kubera ko dukoresha uburyo twakwita buca ahantu abantu baraba barorera dukoresheje réseaux sociaux. No kuvuga twavomyaho mu kwerekana yuko filme za Iseke nyene igihe uziravye mu buryo bumwe canke ubundi uratwenga uranezerwa uriga n'ibindi bintu byinshi. Rero naho hantu twitira ibikorwa byacu umunezero wacu no kubona hari nka filme twakoze abariko barayirorera bumva baguwe neza barongowe na filme bumve yuko ari ahantu vraiment nimba yatanze umwanya wiwe minota 30 yumve yuko atawutereye ubusa mu buryo bumwe n'ubundi intumbero ya IRS yashitswe ko kuri we kandi ari ukuruhuka arashoboye kuruhuka mu mutwe. Dufate nk'abantu babiriwe kubuza baba bafise ibintu byinshi ama challenge y'akazi birakeneye ko yicara ahantu yoronka umuntu amutwenza nk'akarorero. Turafise ba munyimunyi turafise ba digiri turafise ba makanyaga. Ivyo nibikorwa biri kuri Iseke film kubo batarabikurikirana bazobisangaho. Usanga mu bikorwa bagiye barakoresha ingabire zabo haba harimwe n'ibituma umuntu relaxinga to relax. Kumva nyene wiyuguruye ntihagumye wugaranye bivanye na situation kanaka. Ariko kandi bikaba ibintu biguma bitera muri bwa buzima bw'umuntu aho bitamusambura ariko bimwubaka. Hanyuma tukaba dufise rero na kandi ga particularity tuvuga duti twebwe ibikorwa dukora ni ibikorwa dukine ku muryango muri rusange ushobora kubikurikirana.
yaba umwana yaba umuyabaga yaba ukuze yaba bageze mu bigero yaba bariko barakukuruka basaza bakumva yuko bashobora kurabira hamwe igikorwa ca iseke kandi umwe wese mu butandukane bwiwe agashobora kuhakura ikimufasha yego aho rero niho twavomye iryo zina rya iseke rero ibyo twovita nk'amadepartement twovita ibikorwa bibiri ko turakoreramwo nka Capital Center. Uravye mu buryo buboneka ubu canke buriya Iseke Films bisa nuko iri hejuru ya Capital Sound. Ubwo ntimushira inguvu cane muri films canke muri cinema ugasanga mwibagiye umuziki. Mu bijongora gutari bibiri ko menga kimwe kirasumba ikindi muri pourcentage ziboneka. Kubabira barashobora kwibaza gutyo ariko ubundi bwoko nk'abaraba historique nabo twahereye muri Capital Sound. Burya Capital Sound naniyo twakoze gose Iseke Film tutarakora. Mbere Iseke Film twahereye no muri comedy. Hama mu nyuma turabandanya ibya Iseke Film. Ego rero sukuvuga ko ari kimwe nk'akaroro twahevye canke twataye oya nk'uwo ufise igicapo cyo kubona iterambere mu muziki no kubona iterambere mu by'amareresi byose uri kubikorera rimwe hari igihe ubona icyo ushobora gushira imbere ikintu utagihevye canke icyo ushobora kubura koze cane ego rero nanabwira n'abakunzi baradukurikirana muri Capital Sound ntitwabihevye ahubwo twabaye bubangirize gato mu ntumbero yo kubanza gushinga imizi kwa Iseke Film. Iseke Film nimara gushinga imizi gahagarara neza tuja tubandanya kandi atari kera mwarabonye ko twasinyishije contrat muri Rims ntacarazana ngo mukibone ariko turacane mu gikoni ubundi bo tuko turakora aho nashatse kuvuga kuri babandi benshi bahora beneficia ku biganiro ariko ubu tugomba tutandukire kugufasha muri Rims ku giti ciwe turabe naco bishobora guterera igihugu cyacu cy'u Burundi. Ibi bintu birumvikana ni ibintu byagutse bimaze kwaguka ni ibintu bisaba uburyo bwinshi mwoba mukorana n'abagira neza bahe kugira mushobore kurangura ino mirimo. Murakoze neza ni kibazo ciza cyane twebwe ntabagira neza dufise ibikorwa bikorera kogwa n'abarundi twebwe tugereranywa n'abarimyi aho umurimyi afunga umukanda hama gasohora imbuto akoresheje uburyo bwego mu mufuko mugafise cizere yuko gusohora imbuto kwiwe ushobora kuzomuzanira ibirengeye ivyo yabivye ubwo buryo tuko turakoramo kuvana uburyo bwacu yaba jewe nk'userukira Iseke Film hano mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi dukorana batari mu gihugu cy'u Burundi mugabo b'abarundi twese dushira ingufu zacu hamwe kugira ngo dushobore gukora ibijya mubona tuko turakora. Ego. Gufata ubwo buryo bwose ariko nkanje nubu ndiko ndaraba mu byo nagiye ndunguruka kuko dusa n'abari ku cicaro nubwo abantu baciye ko barabibona nabonye mwe imitahe myinshi tubivuge mu buryo bwagutse kandi nkuko mwabivuze numvise biriko biratwara imyaka n'imyaka ubwo nk'akarorero gufata nk'imiliyoni 200 nabyisa akarorero kuko ibiraho byo ziranarengana amafaranga menshi ugashora mu kintu mu gihe imyaka ishobora kuba 3 n'irenga utaragaruza canke ngo bikungukire mu buryo buboneka komenga umuntu adashize mu bwenge bw'ikirenga canke mutayimusiguriye neza yo hava abyita kutiyumvira neza mu gihe hari ibindi bintu hano mu gihugu umuntu mbere ashobora gushiramwe n'imiliyoni 5 mu kiringo c'umwaka akaba amaze kunguka n'imiliyoni 50. Murakoze uwaje ikibazo ciza cyane burya diko hamande naho tuko turasohora uburyo ntiwibaze ngo umunezero wacu wa mbere tuviza ico bizogarukana siyo motivation ya mbere yo bayiyo tukosha twiruka aho hantu ahubwo komenga muhava mwitwa ababivyi badashaka kwimbura none buryo naho noba nabivye ntashaka kwimbura umunezero wanje ara kubiba gusa burya naho no haca ntarimbura nkabona ivyo nabivye birashuritse cyane bifise couleur vert uravuga ati yewe gaye ujya muri musa neza ivyo ntibikwiye ntibihagije kuri jewe kuko ujya muri muvuga ngo usa neza kubera ko uraguha icizere c'umwimbu uzohavuronka biciye muri uwo muri hari ibintu bibiri dukwiye gutandukanya ikintu gikenewe n'ikintu cibanze sibyo bwa mbere byose birakenewe mugabo ikidusunika ubwa mbere gukora ntabwo ari ca kabiri cyinjira
turi kumwe twebwe suko ko amafaranga tutayakeneye kandi wanashaka ivyo dukora turifuza ko umunsi umwe nimba hari aho twagumye dusohora imbuto hazogera igihe tuzisohora ziriko zirava mu bikorwa twakoze ivyo turabifise mugabo nk'akarora akoze filme ntitanze umwimbo washaka woca ubiheba twebwe suko ntitubiheba kubera ko ico tutaronse sico kituragishinga ubwa mbere ibi bica bishikana ahantu nerekana ko yaba seke film yaba Capital Sound turifuza kubona ingabire z'abarundi ziriko zirava ahantu zinyegejwe ziriko ziraronka urubuga zishobora kwerekerana ko izo ngabire zabo pa kubiyerekaniro gusa mugabo bose bariko barakoresha ingabire zabo ziza guterera muri ryahinduka ivyo niryo hangiro nyamukuru mufise ego nitwo gita nyamukuru riri mu yandi riri mu yandi nukuvuga rero nk'akarorero uravye aho twahere muri 2020 hari akinyi batari bafise opportunity yo gukina ingabire zabo zi exprime mugabo baronse opportunity uno munsi naho iseke film itobiri kwiyo bakinisha hari abandi bantu bariko barabakinisha kandi mu bundi buryo imiryango yabo iri kwirabaho ababahamagara baragira ico babahaye ugasanga mu muryango biraterereye rero nk'igihugu dutahura context kirimo turanaba hano twavuga duti iyo duhaye opportunity mu artiste wo mu Burundi dufata mu acteur ni si bintu bigarukiraho gusa tuba contribuer aussi no mu buzima bwiwe badafise ico bakora baronse ico bakora mu gihe turi muri societe umengo kintu ca filme gifise ukuntu kirabwa uretse uko mbona umengo tuko biraza aho tubitahura nka societe bohondeze ariko turiko turaja ahantu mu kinyo wa film abona ko bishobora kumubera akazi ashobora gukina akabasolicita atandukanye agashobora gukoresha ingabire yiwe hanyuma kandi kumpera gukina umuryango wiwe ukabaho n'ibindi migambi agashobora kuyikora kuko ndabona abakinyi b'amareresi no munsi batanguza andi ma entreprise ivyo biri mu bitunezera kugeza ngaho ni neza y'umukinyi mwibuke kandi seke film ntabwo ari izina ry'umuntu ntabwo ari umuntu uzawumva ngo ni company ya naka ngo ya naka seke film Capital Center Capital Sound ni company ni bikorwa by'abantu nka Claude manager ariko aserva ariko akorera ico kintu na team yose na staff dufise dukorana tuko turakorera ico kintu hama ico kintu kirahari kugira ngo kiramure urungano rw'abarundi bashobora gukina ku rwego national no ku rwego international ico rero n'umunezero ukomeye gose kandi n'insinzi kuri ikomeye gose kuri iseke kuri Capital Center kandi urumva ngaho sindabona icinjiye mu kigega mugabo umunezero wacu izo ngabire ziko zirakora ziko zirakura ziko ziramenyekana ziko zirashikana ubutumwa kure hari abariko barahinduka dukoresheje ingabire z'abo bantu good ubwabo biriko birabafasha kubera ko arico iseke ishobora kubahereza canke batari muri iseke yindi migwi yashobora kubahamagara bagashobora nabo guterera voilà kuko mwihinduka dukeneye abo ba acteurs bafise uruhara runini cyane je rambona nkina atari umunsi umwe bari babuze umukinyi umunsi umwe bari babuze umukinyi bati manager bari barondeye biragorana ukuntu avuga toke ndahari mugasuba kandi ko ntazokina kandi ashoboye gukina mugabo ni muri context yo kwerekana ngo umunezero wanje cyangwa umunezero wa timu w'abandi bose dukorana iyo hariko harabaho abariko bara performing nk'abarundi bakaba barakoresha ingabire zawo mu gukina tuba twumva ubwa mbere wo munezero wacu exactly ubwo ni kwaguma ku kintu cyitwa umunezero nduzava dusanga twahagaze ku kintu c'ibishobisho tukibagirwa business ndiko ndagomba ubanze wumve nakubwiye ikintu gikenewe n'ikintu cibanze ko twashira imbere inoti twebwe twaba duhinduye turiko turaje turi kumwe sukuvuga ko tudakenerera inoti muga turizera yuko ibikorwa dukora nivyaba ari bikorwa byiza kandi bifasha bizozana umwimbo
Okay. Ego kandi mwimbuje tuzowakira muzowakira birumvikana hama twaba dutuma ko ba artiste batanu Okay. dutume ko 10 Wow. ngo twaba dukora film imwe mu mwaka dukore zitanu biracari mu ndoto nk'igicapo ca kazoza canke muramaze kubona agacu kiki ka business ko ino noti nayo nyene mushobora kuzoyisarura kandi mu gihe atari cakera apana kubibona twe twatanga ivyo ari byo dutahura adiko twatahuye tuvuga duti turatanguje company igomba gukoreramwo abarundi hanyuma ico kwitonderwa ca mbere ko abarundi bwabizo ngabire arizo dushaka gupromoting hama ibikorwa bwavyo comme principe de la loi de la nature bizozana umwimbo ntituzi gusa ryari bizozana umwimbo mugabo twebwe imbuto tubiba turizera yuko itazobora birumvikana kugira umuntu yizera bino bintu byose numva bikomeye mbere tugira n'Imana basanzwe babyita ibikorwa mvabwenge birumvikana neza yuko womenga mbese ntiwomenga ahubwo birumvikana ko birasaba ubwenge birasaba ubumenyi nko kuri kino runo ruhande rwa Iseke Films mu burongozi muri bande mufise ubumenyi bungana gute nka wewe uri manager nk'ibintu vya cinema wabyizehe kugira uno munsi umuntu yizere kabisa yuko uri manager abushitse w'ikintu gikomeye nka Iseke Films urakoze cyane none ga diko nk'ico kibazo wari kucubibaza abantu bamaze kureba ibikorwa tumaze gukora nimba ndi manager wa Iseke Films bakaba barabonye filme ukwicuza bakaba barabonye filme Don't Force bakaba barabonye filme agahinda bakaba barabonye Way of Life bakaba barabonye Intimba bakaba barabonye n'iyindi iriko iratogota iri kuziko mbega umuntu aherekeje ivyo bintu ataboneka bashobora kumwibaza ariko ndakugarurire hafi kugira ngo abantu biyumvire inyishu yawe kwevaliwa icondi n'ivyo dukora birafatiye cyane ku bikorwa tuba twakoze kukaba nkako kuva tugitangura nije ndabiri inyuma mu buryo local hano turi kumwe nakubwiye ko dufise big team iri gukora ivyo iri gukora hanyuma nakubwiye ko muri background yanje natanguye kuevoluwa mu bijanye n'umuziki hanyuma 2020 caninjira mu bya cinema kuva umunsi ninjiye mu bya cinema cyo ntangura kwiga online amakuru atandukanye how shora kuba umu producer mwiza gukora bino n'ibindi byose ugira ngo shore gutahura ibijanye n'ibyo gutunganya film guhera kuva tugitangura iciyumviro cyo gukora film gushika tuyishika ntajya abantu bahora bayibona byo byose ndaba informé kuri ivyo kondo umuntu nkunda kwiga n'ubu nciga kandi ntegerezwa gutahura n'ababikora naho mba ntabikora ya turafise abayobora bikorwa urabazi turafise Joel turafise Yvan abadufasha abo twita aba direct muri film hanyuma tukagira n'abandi bakinyi batandukanye mumaze kubona dukinisha naho nakina ntegeza gutahura philosophy y'abakinyi naho ntashobora kuyobora sukuvuga ko bijyana ntabanda bitahura ivyo byose mugabo kugira ubimenye no kuba ufise ubumenye muri ivyo rero naratangiye kwiga ico gihe ari n'ama certificate mfise no nkibandanya niga ego cyumvikana neza yuko manager kabisa ubumenyi abufise mufise icivugo kivuga gute mugifatiye ko murabona yuko gihumuriza canke kibahe icizere cyo kugera kuri rya hangiro rinini hari ukuntu umuntu aba afise ikintu agenderako uko aciyibutsa kenshi kikamuha inspiration kikamena n'ibihome byo kumwereka ati ntegerezwa kugera hana cyane yuko jewe cyane icivugo burya kenshi nagifata nk'indahiro umuntu aba yararahiye mufatiye ku civugo canyu kumbura abantu bayifuza no kumenya murabona yuko mukigendeye ko ihangiro muzava muri gera ko biboroheye bwambe nagenda kivuga ico civugo size abantu ko bahora bacumva ikivugo kivuga giti Capro Center where hard work pays off n'ururimi rw'icongereza Capro Center nagisiguye hanyuma where hard work pays off mu kirundi cacu ndagisobanura mu buryo bubiri where hard work ubwa mbere aho gukora cyane
pays off biriha iyo umuntu ariko akorera muri seke film agakorana inkomezi n'ubuhizi ivyo bintu ni ngombwa bimurihe inkomezi n'ubuhizi ni ngombwa bimurihe kandi tuvuze kuriha is in terms of money aronkiki exactly yungukiki atwariki mu muryango ariko ava he yatanguye gukorera iseke film muri no mwaka nimba tumaranye imyaka ageze he mugabe bavyavuye mu gukora cyane haba harimo kwitanga haba harimo gukora ibintu byiza excellence ivyo bica bishikana kuri aspect ya kabiri aho ibikorwa byiza byivugira tuvuze aho ibikorwa byiza mbega muri film twakoze by'ukuri filme y'amateka apana ibi bintu twe twiha amanota cyangwa ugasanga tuko turi comparinga n'abantu oya igikorwa ubwacu civugiye bene majambo umuntu ariko avuga iseke film ntayivuze kubera amajambo bamubwiye yaravye igikorwa aravuga ati iseke film iri kwirakora irahari kandi igikorwa cayo ni ciza abasohoye ino film ye urabona nimba yariyo makuru azoba ariko aravuga ngo aho hanze twe tuzoba twaheshije kandi ibintu byo kubanza kudusokoroza kurondera ngo urumva ngo bari mu byivugira oya diko igikorwa wakibonye yego nimba wakibonye cyakuvugishije kitaguvugishije iseke film nizo birakora muga tugakora igikorwa kikaba ciza kikavugisha abantu success kuri Capital Center naho hantu rero havoma ico civugo twetiriye aho igikorwa ciza civugira aho gukora cyane hariha ivyo rero nivyo twama twiyumvira hakara duheruka gukora intimba yego abakunzi bacu ivyo batubwiye twaravyumvise twasubiye mu gikoni twasubiye mu gikoni kandi ivyo mwatubwiye tuzobikorerako bivuzwe na manager ivyo rero kubera ko tushaka ko ari bo bavuga bajuja bakavuga bati ibikorwa byabo turabizi turavyemera babikora neza kuri kote ya sound kuri kote ya image kuri kote ya script kuri kote y'imikinire umva kuri kote ya lighting ibintu byose bigize ubuzima bwa film bariko babivuga bakavuga bati ko haje badutera intege bandanya message imeze neza ajya makote yose twe tuzoba turavuga ati wow tuko turasatisfiza abakunzi bacu ko turasatisfiza bariko badufasha kuvuga ngo muri ico gihe azoba ari wo munezero wacu hamarera ivyo biguma vyatsi imitima yacu aho urugero tubona tutaragerako tuguma twimba tuguma twiga tuguma turondera kugira ngo film duvise principe abatukurikirana bazogomba bayirabe igikorwa cose kije kizoba gifise ikintu cisangije kandi kitari ku rwego kw'icahavuye mu gihe tuzoba tugikora iyi filme y'uno munsi iyeje isa n'iyi bazogomba babitubwire muri commentaire bazoba ko baradufasha kuko twebwe tugomba ko tugeze kuri filme ya gatanu ya gatandatu izoba iruti ya gatanu iyindwi izoba iruti ya gatandatu because we are moving mugume we are moving step by step kuko aho twahereye turahazi aho twakoze filime ya kabiri turahazi intambamyi twahuye nazo rero ibi bikorwa rimwe na rimwe ni company iri kuri yubaka ibandanya yiga n'urubuga ariko kandi ifise n'amerekezo yaho iri kwiraja ku buryo uko tuzogenda dushika kuri ca gicapo ca kazoza tuvuga ati wow turaryohewe ko twashitse kuri ca gicapo ca kazoza kandi ibintu ABCD bizoba vyashitse tukiri ngaho remere bwihangiro ryanyu bufise naho buhuriye n'ico gicapo muri ko muravuga mu bwevoli wa gute mu bwevali wa sorry gute mugereranije nino yindi migwi kuko ntabwo ari Iseke Films yonyene iri muri industry mwibona gute mubona muremereye gute nikiye cizere mwifite mweje n'indi migwi novuga ngo murahanganye nubwo muhava mutubwira ko mudahanganye nayo ubundi bwobwo ubwa mbere yindi migwi turayikunda kuko twaje muri game hariho bakuru bacu
kandi ivyo turabibubahira kubera ko ngo uja mu ishamba utazi ngo ukaca inkoni utazi twebwe nivyo ntivyatubayeko twaje muri game y'abandi bantu badukurira turabubaha kubera ko baradutanguriye hama ikigira kabiri turabigirako kuko umuntu yagutanze mu rubuga abafise ibyazo utazi sivyo hanyuma kandi n'inshuti nibaza ko bamaze kubibona yuko Iseke Film yugura imiryango kandi twifuza kugira ni imigenderanire n'abandi bantu bakora nk'ivyo dukora rero kubijanye n'icizere no kuri ntitwizeye dufatiye ku by'abandi twebwe twizeye bivanye n'iyo tuja ngo iyo utera ataco tumbereye ntuhusha ariko mu rugendo ruri murimwo mubangabanganywe n'abandi bantu bose banzitse bashaka kugera hari ahantu nubwo maybe aho muzoshikira atari hamwe ntiwumva yuko bibaye ngombwa n'udukokora mwoduterana kugira wa muntu ntaguterana intambwe oya twebwe muri Iseke Film ivyo bintu ntibizohava bihaba kiretse ari uzobagombye kutwinjirira mu nzu muri ico girumva bayamaze kwinjira uwo gakokora muzokamutera oya urumva nyene uje kwinjira mu nzu rimwe na rimwe hari igihe urenganya n'umuntu kandi twe ntituhari kubw'ivyo hanini mugabo urumva ivyo ntibibura wabibajije nk'umuntu ari mu rubuga azi ivyama bihaba sivyo biravugwa kandi ni ibintu bibonekeza sino muri sinema gusa urabona diko ku muntu azovuga canke n'ubu baravuga umuntu yaravye ibikorwa yabitegereje yabumvise yagize icyo avuga ati it's okay umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga ukuntu binavyumva n'ibyo nabibona mugabo mu bijanye n'ivyo turiko turakora n'iyo turiko turaje nta wundi muntu twe ducompetinga vraiment ku buryo no hava ndamuzana ngaha kuri réseaux sociaux urumva ngo bano bantu oya gusa ivyo bakora turabiraba ivyo bakora turabigira ko nabivuze hamugabo natwe ahubwo twiyumvira muri we imbega hari ikintu twoba tugomba kuzana mu gihugu cy'u Burundi mu ruganda cyangwa mu rubuga rwa film Iseke Film ishobora guterera hamande y'abagenzi bacu bakoze ku buryo nayo nyuma y'imyaka 5 bazovuga bati nukuri hari abantu babayeho muri kino gihe barakoze ibikorwa AB ugume wibuka cya civugo aho ibikorwa vyivugira apana abantu ibikorwa vyivugira ibikorwa byabavugishije at least rero twebwe tuguma tumeze nk'igikoko bita reka ico ndakireke Jara gitera polemique. Muga tura abantu biyizi. Yego. Okay? Iseke Film iriyizi. Hamira afise amerekezo iri kwiraje. Mugabo iri kwiraje hariyo nabandi bantu bashobora kuba bafise ibisa n'ivyo. Mugabo Iseke izoguma ari Iseke. Muvyo izokora vyose. Hanyuma kandi ntitura abantu tugwa muri statico. Canke tugira marche sur place. Oya turafise utiko turaje. Kameme muga kubera twashikiye mu bantu ko barakora. Ni ngombwa twigire kuri bo nko nabivuze tumenye ivyo bariko barakora muga ntibisobanura yuko ivyo tuko turakora tuko turaba muri mu gucomparinga n'ivyo bariko barakora ivyo ntibikuraho wanashaka ko hari undi muntu yakoze igikorwa ciza tukavuga ati wow yakoze igikorwa ciza yego sivyo ivyo birabaho mu mitima yacu tukavuga duti wow kandi no kuba tutari twenyene muri game ni fierté naho umengo ntidufise naho duhurira bari muri game kirero ko wamamagaye no genda kivuze amande y'ibindi byose dukora antake individu antake company bega duhurira hehe nk'abantu bariko barakorera muri film uburyo d'ampleur nationale voilà iryo huriro rirahari ya musi president yotumira abagize film hold gendande kumbure ko bavagenda Iseke Films ntabyo nzi kandi biragoye ko Iseke Film yogenda mu gihe hari abandi bantu bakoze imbere yacu mu gico narishatse kuvuga no ubumwe mu butandukane ibyo narishatse kuvuga aba bantu baratandukanye kandi barafise ubumwe barafise naho bahurira cyangwa barafise n'ikibaranga ibyo nazo bizoba vyiza gusoma sindavyumva ariko niyumvira ko uko imyaka izogenda iduha ibyo navyo karakamu nari nteye kubatwumviriza nimba ho bahihuriro y'abakinyi ba
film navuze abakinyumva hari aba acteur muga kandi akaba ihuriro ry'aba manager nkande gari ihuriro ry'abandi sero n'amatitre atandukanye muri cinema ko numvise mu tugira umuryango wagutse gose ba film kandi uri reconnu légalement ko menga murafise ubwo bushobozi atanuode hakuvuga yuko muri abagabo bijunje n'ijambo mwa bino bikorwa kuko nko mwavuze ibikorwa byo nyene biriko birivugira mwoba haro nk'umunsi numwe mwateye intambwe murarondera abo mufatikanije ibikorwa muravuga ati nta kuntu two kwiga abagabo hakaba ihuriro kugira ejo ya myikomo tuguma duca kuri leta have ahubwo twenyene dutera intambwe leta itumenye hama dukorane mu buryo bwagutse ndamaze gutera intambwe ndamaze kuko des aigles volent ensemble abantu basangiye imbona kazoza baratambukana barajana kuko barafashanya naho baba batandukanye rero hari abo negera nkababaza mugano uko nsanga haba hari bikomere haba hari byo bagerageje bikanka kumbure two kwizera yuko hari ikindi gihe bizokunda ego mugana arumvise ko hari intambamizi zitari nke rero nsanga umuntu nakubwiye niho tugitangura buke niga bimeze gute ikicokunda kinicokunda bikunze bidakunze hanyuma nivyo zashobora gukora n'izindi ngango zirashobora kuzobikora ni nk'iya ntambamye nyamukuru mwabonye mwa runo rugendo ndiko ndavuga cyane nko kuri no ntambwe mwagerageje gutera nkumva menga ntivyaboroheye mufatiye kuri feedback mwasanze nkino kintu kuko numvise mu kantu kitwa lo social sinze nimba nakurikiye neza ni cyo kintu rero yatuma social idahagarara neza muri kino gisata bigatuma ajyahuriro rusange biriko biragorana kuri baho mugereranije nabo mwagiye muyaga n'uburyo mwumvise bayaga ibyo bikomere mwagiye muravuga n'ibindi byinshi muri yo side kimwe numvise nuko haracariho gushaka kuba jewe mvuze kuba jewe urumva icarico ndiko ndumva menga ni kwa kuntu umuntu yaguma yikubita ku bituza avuga ati nije nyoboye am the king am the queen umugwi wanje ni wo wa mbere sinzi nimbara ni muri essence yaho umuntu ashaka gufata le volant ashaka kuba we rero hamande ko vyiyumvamo akaca koresha ingufu zose zishoboka kuri ivyo bintu bibeho mugabo diko nagirihe na kimwe igiti kimwe cagize kibira oya nabagerageje kubikora caba kubise hasi ico giti nukuvuga ngo citwe kibira ko yari biti bitandukanye hoba kwemera ubwo butandukanye mugaba kumva yuko bakeneye gukora nishiremo dukeneye gukora ikibira birakunda mugabo ivyo bisaba kwivako ivyo twita kwivako nashoboye gufata ico kintu mu minwe nashoboye kukirongora uwo twokwizera wose akahagarara ico kintu itsoke ica kabiri amaronko bashize imbere amaronko inyungu oliye kubona d'abord nico kintu kibaye ko ari umuneze kubona abo bantu bahuye bari hamwe ari abarundi bafise ikibahuje citwa film hanyuma kuba hamwe byonyene ni ntambuka ibikomeye gufashanya mu bito mu bintu twakwita bito n'ikintu gikomeye kose tugasoreka mu bintu binini mugabo kandi tutaviza ngo aba bantu bazoca baba igikoresho cyo kushika ku ndoto zanje byo bintu biba bitandukanye gose kuko mu burongozi nize ni kuvuga yuko uburongo y'abandi akorera abandi umunezero wiwe nuwo gukorera abandi ni nk'uko kumuco ibuji nigari beneficia ku muco utanga kurongora kuco menga no kwitanga ucumenga uharanira inyungu z'abandi zawe ukaziheba unyumve neza rero igihe motivation ya mbere itabaye iyo ucukora amakosa nk'ayabandi bose inyungu z'uburongozi zirahari muga ntiziri muri we iyo motivation two turavuga turi kumwe ningene ushiri neza rusange ningene uzana kubona abantu bose urongoye bashitse ahantu wipfuza mugabo ivyo uri kubikora uko indirectement ivyawe ntibishobora kutwagwa n'undi muntu mugabo kizire ko biba motivation ya mbere usanga tange ukamisha kandi ivyo bice bituma navuga izo murakoze birumvira turagenda tuvanga mu n'utuntu n'utundi uno mugwi wa Iseke Films muhagariye uno munsi
bibaye ngombwa yuko mwitondesha mu migwi ihari mwo kwiha ikibanza ca kangahe Capital Center, where hard work pays off.